Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Inshuti bakunzi b'umwami Imana ndabaramukije. Iri jwi mwumva ni rya Pastor Nestor NSENGIYUMVA kubw'ikiganiro cha SAVEUR divine. Turamaze iminsi turiko twumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ku kamaro ka MPWEMU yera muri twebwe. Abatari bake banyitangiye imbere baratwibukije ingene MPWEMU yera ari umufasha wacu mu buryo bwo kwihanganira ibitugerageza, ari umufasha wacu mu buryo bwo kutwigisha no kutwibutsa ibyo Yesu Kristo yasize avuze, ingene adufasha kwihanganira ibitugerageza, akaduha ico tuvuga namba tugeze mu manza canke kwigisha turi mu nkomezi dushize amanga. Ijambo shimikiro twishimikiza turisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 16 ku murongo w'indwi haravuga ngo, ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Turifadikanye niri dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice ca 3 murongo wa 16 haravuga ngo, Yohana abarira bose ati, nukuri jeho ndababatirisha amazi, ariko hazoza uwundusha ubushobozi, ntibimbereye no gupfundurura utugozi tw'inkweto ziwe. Uwo azobabatiza muri MPWEMU yera no mu muriro. Igihe MPWEMU yera aza ku munsi wa Pentekote, umuriro watse wagomba gushimangira ibyo Yohana umubatirizi yavuze, ariko kandi ryari isezerano rishikijwe iryo Yesu yari yasize asezeranye. Ngomba rero kuvuga ko MPWEMU yera usomye Bibiliya hari aho agereranywa n'umuyaga, hari aho agereranywa n'amazi, hari aho agereranywa n'amavuta, hari aho agereranywa n'umuriro n'ibindi n'ibindi. Uyu munsi rero ndagomba kuvuga ngo MPWEMU yera n'umuriro wakira muri twebwe. Umuntu agiye kuvuga akamaro k'umuriro ni kenshi cyane. Ahari umuriro nta mwijima uhaba, umuriro uramurika, éclairé. Ariko kandi umuriro uratunganya canke uroza. Ivyo narabibonye igihe nari ngiye aho bariko baracura ivyuma kanaka. Narabonye ingene bafata icuma bakacinjiza mu muriro, umuriro nawe ukinjira mu cuma, noneho rero bagafata ca cuma bakagishira kwibuye, bagafata inyundo bagahonda, maze rero ku bwa wa muriro
ibyitwa ingese canke ibyo bita inkamba bikava ku cuma bigakorokera hasi, icuma kikaba icejejwe, kandi kubera wa muriro ico cuma kiba coroshe, bagaheza rero bagaca bakigenza uko bagomba, bakakigira uko, bakagikuramo igikoresho kimeze uko bifuza. Umuriro rero wa mpwemu yera iyo wakiye muri twebwe, turoroha, tukorohera Imana, tukorohera ijambo ry'Imana, tukorohera abakozi b'Imana. Kandi muri uko koroha Imana iraheza rero ikaducura, ikaduhindura mwo ibikoresho bimeze uko yonyene igomba. Ibyo turabibona hariya mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, cete ca kabiri, mu gice ca kabiri kuri uriya murongo wa 21 havuga ngo, mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice ca kabiri umurongo wa 21, umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoresho c'icubahiro cejejwe, kigiriranye neco ikimazi, catunganirijwe igikorwa ciza cyose. Bene data, nagomba kubabarira ngo ni ibintu bike bibaho vyihanganira umuriro, ni ibintu bike bibaho. Iyo rero mpwemu yera atujemwo nk'umuriro, hari ibintu Satani aba yarashize muri twebwe vy'akameremere ka kera, hari ibyo tuba twaragendeyemwo canke twarakuriyemwo, twandujwe n'abo twagendanye, twandujwe n'abo twabanye, twandujwe n'iyi si turimwo, mugabo bidashobora kwihanganira umuriro. Iyo rero mpwemu yera aje muri twebwe nk'umuriro, ntituba abantu boroshe gusa ngo Imana idukuremo ibikoresho bimeze uko igomba, iratweza, ariko na bya bindi byose rero bigaca bisohoka, tukitandukanya nabyo. Iyo rero ngo tumaze kwitandukanya n'ivyo, tukezwa. Narabonye ingene umunsi mpwemu yera aza kuri ba Petero yarejejwe, bimwe vyo kwihakana Yesu birahera. Toma yarejejwe, bimwe vyo kutizera birahera, n'ibindi n'abandi. Noneho rero ijambo ry'Imana rivuze ngo, urumva, icambere mpwemu yera aje muri twebwe kubwo kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tugahabwa mpwemu yera, turezwa kuri kinini na gitoya. Noneho rero tumaze kwezwa, Imana ikaducura, Imana ikaduhindura, ikatugira ibikoresho vyayo byo kuyigirira ikimazi. Ni ibikoresho bike bibaho bidakenera umuriro. Umuriro utuma ibikoresho bikora. Ndavuga nk'akarorero, izi telefone tuvugiramwo zitagira umuriro ntizishobora gukora. Aba bantu bafise amahinguriro kanaka, amamashine ahingura ivyo bintu ntashobora gukora atagira umuriro. Natwe rero kugira ngo dushobore gukorera Imana neza, nuko muri twebwe habamwo umuriro wa mpwemu yera. Kandi naritegereje mu ijambo ry'Imana, nsanga mu isezerano rya kera umuriro wo ku gicaniro watswa n'imibavu. Usomye mu vyahishuriwe Yohana mu gice ca 5 ku murongo w'8, uzobona ingene ijambo ry'Imana ryerekana ko imibavu igereranywa no gusenga kw'abera. Abaroma igice c'8 umurongo wa 26, mpwemu yera iyo yaje muri twebwe, ndiko ndavuga ngo n'umuriro, kandi uwo muriro ukaba watswa no gusenga. Uwo nyene mpwemu yera, Abaroma 8 umurongo wa 26 havuga ngo niko adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga.
ngo ariko uko Imana igomba niko mpwemu yera asengera abera. Iyo mpwemu rero yera ari muri twebwe, wa muriro uraka, noneho tukumva dusunikirwa gusenga Imana, tukumva dusunikirwa kwisonzesha, tukumva dusunikirwa kuvyuka twari dusinziriye, tukumva dusunikirwa kwegera Imana, maze uwo muriro wa mpwemu yera ukarushiriza kwaka muri twebwe. Mpwemu yera agaca dusengera, tugasengera muri mpwemu yera, tugasengera mu bugombe bw'Imana. Noneho rero bigatuma wa muriro w'Imana urushiriza kwaka muri twebwe. Niho hahandi Imana ishobora kudutuma tukagenda. Navuze ngo turorohera Imana. Niho ijambo ry'Imana rishobora kudukosora tukemera. Navuze ngo turorohera ijambo ry'Imana. Mbere hari umuririmbyi yavuze ngo umuntu adasenga aca yamana ibyaha vyiwe. Ngakorera akamaro ka mpwemu yera. Iyo aje ari umuriro muri twebwe, aramurika umwijima ugasohoka, araduhingura tukezwa, kandi tukarushiriza kuba ibikoresho vy'Imana, hanyuma tukaca tuba n'abasenzi. Uku gusenga kugatuma turushiriza rero kubana n'Imana. Ndabifurije bene data kuzura umuriro wa mpwemu yera, kugira ngo uko Imana igomba aba ari kumera, uba igikoresho cayo. Uko mpwemu agomba aba ari kusenga, kugira ngo usengere muri mpwemu, kugira ngo ayo masengesho ashishikare kuzigama umuriro wa mpwemu yera muri wewe, kandi mpwemu yera agusunikire no mu bikorwa by'Imana. Erega si n'ivyo gusa, mpwemu yera ahandi agereranywa n'amababa, ari nayo azotudugana mw'ijuru. Imana yo mw'ijuru ibamfashirize, kandi nanje ubwanje mfashe twuzure mpwemu yera, mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen.